Salut, bonjour, bon après-midi, bonsoir, nizere ko mwese mumeze neza abakunzi ba Naso Star TV. Ni muri mushasha kuri Naso Star TV, kora subscribe. Kuko nivyo bikomeye cyane bituma utazozura zisiba video cyangwa content shasha zica kuri Naso Star TV, okay? So kuri mikro rero muri kumwe na Nason Lighton hamwe na Eli Clapton nkuko mwaba mutubona muri kino kiganiro Help Group. Oui, nizera ko Help Group iri kwibafasha. Tumaze gukora content zitari nke kuri muri kino kiganiro cacu ca Help Group kuri gica kuri Naso Star TV. Nizera ko kiriho kirabafasha kibigisha ndetse kuko ni ikiganiro tuvuga ku buzima busanzwe. Eric, reka uramutse bakunzi wa Naso Star TV hanyuma tubandanye ikiganiro cacu. Murakaze bakunzi ba Naso Star TV niyo zikomeze neza muherereye hose. Ni Eli Clapton nkuko vyama mu kiganiro ca Help Group. Nuko rero karibu ni kiganiro ciza cyane. Nimutangwe no kugira sabona kugira ngo n'ibindi biza mu babambere mu kuvyumviriza ibiganiro bimeze neza. Reka dutangure n'ikiganiro cacu cuno munsi aho twitangwa kwiyumvira turi hehe nk'ugwaruka. Niyo sije no munsi tugiye kuganira ko turi hehe nk'ugwaruka. Abajene turi he? Ego turabona umubabaro, ubukene, bamwe nta kazi bafise bakora, ariko rero kandi hari n'abantu batanga kuja mu ngeso mbi kugira ngo barabe ko boba, sivyo? Edi cyo uri kurabibona gute? Urakoze cyane kumakanya kugira ngo twigishe ugwaruka kumbure rutahure by'ubuzima ukuntu bimeze. No kuvuga ico uvuze nije cyane. Uyu munsi hari gihe numva ko turiko dutakaza icizero ugwaruka. Umuntu akavuga ngo nta kazi, nta mafaranga, nta muntu amfasha, uribaza. Ariko si uko ibintu byose umengo bihaye bigirante byarangiye kuri twe kugwaruka. Oya, ahubwo ni kwa kutamenya. Na rero muri Help Group mu higaniro nk'iki kandi barazi yuko ngira ngo abamaze kugira sabone byinshi barabibonye. Help Group mbegifa ibafashiki. Na rero mu higaniro babandanye bumviriza akamaro k'ikiganiro. Bisigura yuko dushobora guhindura byinshi mu bajene b'uyu munsi biyumvira bamwe ngo nta kazi, nta mafaranga, nta bantu badufasha, ndakenye. Ni kibazo. Kwemese Eric, ego nkuko bivuze, none tukore gute canke twogira gute? Turabona kenshi umuntu usanga tufise intumbero canke dufise ico dushaka gukora, ariko tukabura abantu batumva, sivyo? Tukabura wa muntu ashobora kudutahura, sivyo? Uno musi urashobora kubona umusore canke inkumi afise impano canke talent canke afise ikintu yashaka gukora, mugabo akabura ahantu agisohorera, akabura ukuntu yotangwa kugikora ico kintu, kuko urazi yuko impano jana n'amafaranga. Udafise amafaranga biragorana. Donc ufise amafaranga ukabura impano ni zero, ufise impano ukabura amafaranga ni zero. So twokora gute no? Merci urakoze cyane kumakanya kandi kugira ngo tubandanye twasigurira. Nico gituma iganiro ari ngira kamaro cyane. Sivyo? Turashaka kuvuga ivyo bamwe batinya kugira kuvuga. Voilà. Sivyo? Ofete twese turakwiye kugira gufashanya. Irebure ntituje kugira guhindura no vuga ubuzima bw'abantu canke ngo tuzanye inyishu zose. Ariko abantu benshi bamenye iki kintu, sivyo? Tuje kubabwira vya bintu benshi batinya badakunda kuvuga kugira ngo bavyumve.
bya bintu bananka gukora kandi ari byo byogirane byo bakura hamwe hasi bikabaduza aho dusigura iki ugwaruka guno munsi ugasanga turiko turasuzugura akazi dukengera ugasanga akazi wifuza gukora arabari kugusha intege ega hariho mabasha bafata bakabiheba bategeza ubwirane ufokasinga muri ako kazi babona yuko bari kumusuzuguramo sivyo naho nyene akwiye ubwirane gukoresha ingufu nuko bimeze mbese Eric mukoresha kubivuga akantu uvuze ngo nk'abajene tugasuzugura akazi sivyo ndibuka ucunyibutse ikintu kimwe hari umuhungu twigeze guhura mu bwiza umugenzi arambwira ati jewe narahejeje amashuri ndaheza hanyuma ndicara muhira ndaburonda icyo nkora ndabura sivyo niho nafata decision yo gukora naguciriyemo niwe narimeje kuvuga ngo ugasanga nabuze akazi voilà ati yacambwiye ati je naciye mfata decision yo gukora taxi vero taxi vero urazi kumengo waraje kaminuza kamen sivyo acambwiye ati jewe ntango yako kazi taxi vero ntabwo byanyoroheye mu kibano ndetse no mu muryango baravuga ati wicaritse diplome ya universite wicaritse mu nzu urumva ugiye gukora taxi vero ese urafise ubwenge urakomeye neza urumva atariko naragerageje kugwana n'ayo majwi yose y'umuryango n'ababanyi ndetse n'abagenzi bose ayo majwi yose yaza ancinyiza asubiza inyuma ndafokasinga ku kazi kanje sivyo tinarakoze ndakora ndava mu taxi vero nja mu kimotari urumva ko yagumya aduze mu nyuma ndaronka umuntu anyizera ndonka bajaji sivyo atuko narakoze ndakora mu nyuma ca ndagura bajaji yiwanje urakumva ko urumva yahereye hasi gato karakura bamutwenga yambwiye ati uyu no munsi ahantu ngeze nije mfasha famille babantu bose bansuzugura bamwe bavuga ngo ntanguye ikimotari mpejeje kaminuza mambe taxi vero mpejeje kaminuza uyu munsi niwe bariko baraza ati reka dufashe nshorera ukumva kwa voilà nuko rero so tuba dukeneye abantu baza batanga ubuhamya takugenda dusuzugura akazi guys abantu mudukurikirana ibintu byo gusuzugura akazi donc kwihebura ukavuga ngo urumva ngo nta kazi dufise nta bariko baradufasha tangurana n'ubwo buzima nyine hari abantu batamenya n'Imana ihakazi ntamenye ko Imana yakabahaye bavuga ngo nta kazi bafise ofete mon frère inkuru nk'izo ziratuma dutangura kwiyumvira gukora ntitujane nayo majambo y'aba bantu nukuvuga ntitujane na ya majambo amwe acinege kumva umuntu ariko arashinege mugenzi we ariko kandi kuvuze fyo kandi ari kumushinege rero ayo majambo nduge kujana nayo ahubwo tugirene dukore turakeneye kubaka community sivyo aho umuntu avuga ivyari ku mutima sivyo donc agatanga ama témoignage akabata je naciye muri buno buzima nico gituma help group ihari sivyo so no muzi tiko twakora turi toto mbiri ariko mu nyuma tuzoza turazana umuntu dufatiye ku kintu tuzoba tugene kubigisha tuzana umuntu aze atange n'ubuhamya voilà nuko rero urumva tuba dukeneye kubaka community aho umuntu avuga ivyari bimunaniye sivyo akabwiga uti komera courage urashoboye voilà bivanye nibi waciyemo urashoboye waciye hari mugabo ruhiro waragizene warakoze voilà muri make mon frère nitwo barandira content bayumvise ni kiganiro ciza cyane ahubwo no babwira uti mwibuke mubandanye muraba ibiganiro byose bicanga kuri Nationalstar TV ntibibashike aho turavuga bamwe turagira sabone mwibuke kugira sabone j'aime commentaire mugire na partage nitwo barambira nibaze yuko ikiganiro ari ciza cyane ariko no babwira uti mwebwe mwamaze kugira sabone ni fiza cyane ubuza bientôt vuba ejo haza tuzibashikiriza ngano shereke ingene urukundo rutuma ukwiyahura ruba impamvu yo kwiyahura so nico kiganiro kizokurikira ikina kiganiro mubona uyu munsi donc kiganiro cy'uno munsi ni turi hehe nk'ugwaruka ikiganiro kizokurikira kizoba kivuga ati
oya mwavyumvise so impamvu ndasubiyemo impamvu urukundo bituma uri mu rukundo impamvu urukundo ruba impamvu nyene yo kwiyahura ingene urukundo ruba impamvu yo kwiyahura. So turakunda bakunzi ba Nasa Star TV yari Nason Lighton hamwe na Eli Clapton mu kiganiro Help Group ndizako kugiko kirabafasha kibigisha abantu muri ko muragikurikirana kuri Nason Star TV. Ico tubasaba rero ni ukora subscribe, partage, commentaire. Wowe baye interesse n'ikindi kiganiro andika muri commentaire nawe ugira ico bivuzeko. Sivyo biba byiza kurusha ko muri ko rutera intege muri commentaire ushire nyene uvuga ati like ngaha nanje ico kintu muvuze ndacumva uko sabone hajya higi bonani sabone. Turabakunda cyane, merci beaucoup, naho utaha.